Ku mazina yanjye nitwa Irakoze Zahak, nkaba nsanzwe ndi kumenyesha makuru Shikiriza. Je nkaba ndi muri bake baba baratanguye gukora ikimenyesha makuru Shikiriza kuva igihe catangura. Nkaba njejwe uruganda rwo gukora amakuru cyo bita redaction, aho mfashanya n'abagenzi naho dukorana mu guhereza inkuru abategerezwa kuronswa na cyane abanyagihugu dukorera. Jewe icyatumye ninjira mu kumenyesha makuru Shikiriza, nciga narakunda kumviriza radio nkagira nte bwatari ibyo bintu bikora. Ego ariko kuva ninjiyemwo narengutse bitari bike kuko nari motive kandi nabona umengo bandika agafaransa neza tiranye no kandika uvuga agafaransa nanye nanye no kavuga, niho naciye ndabijyamo ndabikunze ndabigira kandi asanze ari ibintu byiza cyane kuko kuva ninjiyemwo ubu ndashobora no kwandika inkuru imeze neza mu gifaransa cyiza gitosoye, kandi wanashimwe ndashobora no kumenya za nkuru z'ibihuha nkakubwira ati naka ibintu bizoko nuko kumenya yuko iyi nkuru ari y'ukuri cyangwa ari gihuha. Urumva ni akantu namenye, urumva nk'umbure nk'iyo ntaja muri video kumenyesha makuru simba ndabizi naje mpapfa guhererekanya inkuru nk'abandi aho nsanga ndiko ndakwiza ibihuha, ariko nk'ubu ndabizi. Urumva ni nakamaro maze kunguka mu kumenyesha makuru kuva nshitse muri Shikiriza. Ndamaze gukora inkuru zitari zike, ariko hari inkuru ya mbere nakoze yankoze ku mutima ijanye n'amagara y'abantu twakoze ireresi ivuga ku ngwara abantu benshi batamenyereye yitwa drepanocytose. Kiga abantu barabishiye mvuga ati mwakoze kuduha amakuru ingwara naho twari tuzi, naje byarampaye kuraje ndavuga ati kweri iki abantu abanyagihugu bari bakinyotewe. Hari inkuru nigeze kwandika ko yavuga iby'ibihuha, aho hari salamu ariko iratembera yerekana yuko umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi yoba yafukamiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe ibyo bihugu bitari bangi neza. Iyo nkuru maze ko ifotekera kwirakwirana twaragerageze mu buhinga twize nyene muri Shikiriza turabeshuza abantu batari bake kweri barayishije mvuga ati mwakoze igikorwa cyiza, kubera abantu bavuga ati nivyo nyene, kubera ibintu bari bica kuri rezo sosiyo tavuga ati nivyo sivyo barose umuco abantu benshi barashoboye gushima. Intambamyi dukunze kuronka muri iyi minsi kubera nka media dukora nta déplacement mfise, ariko buri kuri kuragenda ugasanga abapolisi basari service usanga baragucerera usanga uracerewe niyo ugiye. Ikindi naco ni ikibazo kijanye n'uburyo ntibumeze neza, ariko hari indi ntambamye nyamukuru ashaka kugenda uriko urarondera inkuru yihuta abanyagihugu bakeneye kumenya, warajeje gutanga umuco ugasanga ntashinye kubivuga, ugasanga guhaye isango yakura ari inkuru yari igezweho ubwo nyene, ugasanga gumya kurindiriza ugasanga inkuru yawe ntiboneka umwanya yateze kuronka canka agahitamo kwihorera. Urumva naho bari intambamye, urumva niho tuza kuvuga inkuru y'igice turagerageza tugakorana neza kuko iyo ntambamye irahari cyane. Nobwira abadukurikirana yuko tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubahe ibintu bimeze neza, cyane cyane tugiye kwihutira kuza turatanga inkuru zibeshuza inkuru z'ibinyoma n'ibihuha ziba ziriko zirakwirakirana kw'isi cyane cyane kw'isi nzima, ahantu turahashira ingufu cyane. Ikindi naco turogira kandi turabwira abantu ibintu baba batari basanzwe bazi bataranumva. Ikindi naco kandi turifuza yuko abanyagihugu twoza turabaha cyane inkuru zo mu masanamu, aho n'abantu usanga badashoboye gusoma nk'abajya ba ruguru batize cyangwa abapapa ruguru batize apfuma vyumva ku matwi pana kurinda gusoma. Nicyo ndabona ngira ngo bizofasha benshi. Ana muri kaza turifuza kandi no kugira nka magazine kugira ngo n'abandi no mu mashuri baze barasoma baraba amakuru yabaye kw'isi, nibyo twifuza.